Iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 20 Ruhuhuma 2024. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ibigutohoreza, hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ivyo kuri nyen'icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye muzogera kurekura imahazwa nazo ryari? Ejo haheze Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoze igikorwa ciza kw'ibohero rya Rutana, aho yagiye gushigikira irekurwa vy'imfatakibanza ku banyororo 558 bagirizwa ivyaha bito bito kandi bahejeje ica kane c'umunyororo bakatiwe. Ivyo ntawe utobishima mu gihugu gifise ibitigiri vy'abanyororo barengeye kure ubushobozi bw'amabohero. Mu mategeko y'u Burundi, iyo umunyororo akwije ica kane c'iminyororo yakatiwe akaba yarigenjeje neza, ararekuriwe gusaba kurekurwa vy'imfatakibanza liberation conditionnelle. Ingingo yo kumurekura ifatwa n'umushikiranganji w'ubutungane. Naho amabohero y'u Burundi harimwo umurengera w'abanyororo, iyi ngingo ntiyama ikurikizwa. Igeze ku bapfungiwe politike hoho isa n'iyitabaho. Ubu rero hari haciye indwi zibiri hatororokanijwe abanyororo 558 bakuwe mu mabohero yose y'igihugu baca begeranirizwa mu Rutana. Abo barekuwe umushikiranganji Domine Banyankimbona yemeye guha liberation conditionnelle yabatoye mu banyororo bagirizwa ivyaha bito bito. Mbere ni vyiza ko bene abo batoza barapfungwa bagahabwa ibindi bihano. Umukuru w'igihugu ntiyatanze ikigongwe, ahubwo yagiye gushigikira igikorwa c'umushikiranganji. Hari ibinyamakuru vyinshi vyaraye vyanditse ngo umukuru w'igihugu yahaye ikigongwe abanyororo 559. Sivyo, urubuga Twitter canke X rwa Ntare House narwo rwanditse ko umukuru w'igihugu yaraye arekuye abanyororo 558. Navyo nyene sivyo. Nivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yarishikiye aho abo banyororo bari begeranirijwe mu Rutana, aravuga ijambo imbere yuko bataha, ariko ingingo ni y'umushikiranganji w'ubutungane. Umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo kurekura abanyororo akoresha ububasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro bita droit de grâce. Araheza agafuta imyaka abanyororo bakatiwe canke akayigabanya. Perezida Ndayishimiye akaba aheruka gutanga ikigongwe ku banyororo muri Ntwarante 2021. Bamwe mu bo yahaye ikigongwe kugeza ubu baracapfunzwe. Aha twovuga nka Liyetona Koloneli Dieudonné Dushimagize batazira Gangi. Ninde vy'ukuri hazotabara imahazwa? Ni vyiza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishikiye aho barekura abo banyororo 558 bahejeje ica kane c'umunyororo. N'ubwa mbere umukuru w'igihugu hashima kwishikira gushira mu ngiro ingingo y'umushikiranganji, ariko ntivyoroshe gutahura ubutumwa yagomvye gutanga. Yoba yagomvye kwerekana ko Domine Banyankimbona adakora neza akazi kiwe ku buryo yoba ari we yamutegetse gukora ico gikorwa gitegekanijwe n'amategeko? Ni kubera iki abo banyororo barinze gukurwa mu mabohero yose bakajanwa mu Rutana kandi ata n'inyigisho bari bagiye guhabwa? Amakuru dufise avuga ingene bageze mu Rutana bahagiriye ingorane zikomeye kubera iryo bohero ririko rirasanurwa kandi abanyororo bose barihoramwo bakaba bararikuwemwo. Canke Perezida Evariste Ndayishimiye yagomvye kwerekana umutima w'ikigongwe afitiye abanyororo? Nimba ari ico yagomvye kwerekana, biragoye gutahura impamvu atafashe ingingo yo kurekura imahazwa zuzuye mu mabohero. Kizigenza w'izo mahazwa akaba ari Christian Butoyi, amaze imyaka 9 n'amezi 5 apfungiwe icaha atigeze akora. Christian Butoyi harazwi ko afise ingwara yo mu mutwe kuva akiri umwana, be n'ihasa ryiwe bukuru. Vyagirizwa ko ari we yishe ababikira b'abataliyanokazi
muri paruwase Kamenge muri Nyakanga 2014. Ubwo bwicanyi burazwi ko bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi. Christian Butoyi ntarigera aburana muri iyo myaka yose, kanatsinda nta n'ivyo yoshobora. None izo mpuhwe za Perezida Ndayishimiye ziri hehe nimba ashobora kureka inzirakarengane nk'iyo ikaguma mu munyororo abizi? Izindi mahazwa zuzuye amabohero zigizwe n'abantu bahejeje umunyororo wabo ariko batararekurwa. Kenshi abo bantu usanga bafashwa ku vyaha vya politike. Benshi bararementanirizwa ivyaha batakoze kubera banywa n'ubutegetsi. Ni nayo mpamvu n'iyo bahejeje umunyororo batarekurwa. Akarorero twama twagatanze ni Liyetona Koloneli Dieudonné Dushimagize yahejeje umunyororo wiwe muri Munyonyo 2021. Yarabimenyesheje Procureur General de la République, umushikiranganji w'ubutungane CNIDH n'umukuru w'igihugu, ariko vyaranse ko asohoka ibohero. Indiri z'abanywanyi ba Seneri na MSD ziruzuye mu mabohero zizira amarementanya atagira ifatiro, ariko nta kigongwe zishobora kuronka. Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye avundiye mu munyororo ku caha kitanashoboka kuri we kandi kitigeze kironka ivyemezo. Muganga Christophe Sahabo agiye gukwiza imyaka 2 mu munyororo kubera hari abipfuza kumunyaga ibitaro bidasanzwe yubatse mu Burundi. Nyene icubahiro Perezida Varisto Ndayishimiye, nimba wipfuje kutwereka impuhwe ufitiye abanyororo, inguvu uzihabwa n'ibwirizwa shingiro. Shira umukono kw'itegeko rirekura imahazwa. Twese tuzoheza tukuvyine ko uri umunyempuhwe kandi ko wuzuye ubutungane. No nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko womenya ko hari ibiciro bishasha vyo kwiyunguruza vyashinzwe. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yaraye ashinze ibiciro bishasha vyo kwiyunguruza inyuma y'igabanywa ry'ibiciro vy'igitoro. Ingingo yo gushimwa, ariko naho biri gutyo ibiciro vyo kwiyunguruza biracari hejuru cane. Mu gisagara ca Bujumbura igiciro co kwiyunguruza muri bisi ni $600 y'amarundi. Ku nkengera z'igisagara naho ubu ni uburorero bw'ibiciro bishasha. Centre Ville Mirango Rond-Point ni amafaranga $650 y'amarundi. Centre Ville Buterere ni amafaranga $850 y'amarundi. Centre Ville Carama ni amafaranga $850 y'amarundi. Centre Ville kugera Kiriri ni amafaranga $750 y'amarundi. Centre Ville kugera Ruziba ni amafaranga 1000 y'amarundi. Uburorero mu gihugu hagati. Bujumbura Cankuzo ni 17,650 y'amarundi. Kuva Bujumbura ugera Kirundo ni 16,300 y'amarundi. Kuva Bujumbura ugera Kobero ni 18,600 by'amarundi. Kuva Bujumbura ugera Makamba ni 14,900 y'amarundi. Bujumbura Muyinga ni 16,300 y'amarundi. Bujumbura Karuzi ni 13,500 y'amarundi. Biraboneka rero ko ibiciro vyo kwiyunguruza bikiri hejuru dufatiye ku mikoro y'abarundi muri rusangi. Akarorero gatoya, umusiti ahembwa 50,000 by'amafaranga y'amarundi mu gisagara ca Bujumbura. Afashe ibisi kabiri ku munsi yoriha 36,000 by'amafaranga y'amarundi mu kwiyunguruza gusa ku kwezi. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Inakivale mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu c'u Buganda, inzoga zitemewe n'amategeko ziriko zirica abantu. Umwe mu mpunzi z'abarundi yarapfuye bivuye ku kunywa inzoga zibujijwe zitwa ko zikaze. Agize uwa kane mu bishwe n'izo nzoga kuva mu mpera za 2023. Miyenzi, iyo mpunzi yapfuye inyuma yo kudahwa urutavanako bivuye ku kuborerwa izo nzoga kubw'abakozi bo ku bitaro Nyarugugu Health Center ya kane bamwakiriye. Abo bava mu gihugu kimwe batakaje icizere co gusubira kumubona ari muzima. Ni ukuri uko namubonye nari nabonye ko yamaze gupfa.
kuko yatowe amaze umwanya muremure atakiriko kiramutabariza yadahwa amaraso. Ivyo ntibisigurwa n'umwe mu Barundi yagerageje gufasha uwo muntu yari yamaze umunsi wose mu bunywero bunyegeje aho bagurisha ivyo binyobwa. Abantu banywa ivyo binyobwa ntibanafungura kuko bafise amikoro make, nubwo batabura inoti y'amashiringi 500 canke 1000 y'amaganda yo kugura icupa rifise urugero rwa 60% rw'ubukare. Niko vyiganwa n'Abarundi bo mw'ikambi ya Nakivale, bakongera koko ubunywero nk'ubwo bugwiriye muri iyo kambi. N'uwugira kane hapfuye kuva mu mpera za 2023. Impunzi zisaba abarongoye ikambi n'igipolisi gufata ingingo zo gutuza ubwo bunywero bw'izo nzoga zikaze cane. Ikibabaje gusumba nuko ubwo bukari budapimwa kuko zikorwa ku buhinga bwa magendo, ziri mu murwi w'izo iwacu twita kanyanga canke umunanasi, kandi abayabaga benshi barazihereza cane kuko zizimbutse ariko zifise ingaruka mbi ku magara. Uko akaba ariko izo mpunzi zimenyesha. Ubukene no kubura akazi biri mu bituma bikuru umuntu adashobora kuronka ibifungurwa vy'ibihumbi 5 arashobora kuronka vyoroshe icupa ritoya ry'amafaranga 500 y'amashiringi, arinywa umunsi wose agaca asa n'uwapfuye. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro. Ibisagara bibangamiwe gusumba ibindi ni Kashojwa B, C ndetse na Kabazana A. Izo mpunzi zirashima utwigoro tumwe tw'amashirahamwe yo guhimiriza no gukangurira abantu kumenya ibibi biva kuri ivyo binyobwa. Nubwo biruko ariko ayo mashirahamwe abona ko ivyo akora bidakwiye, agahamagarira HCR, OPM n'ayandi mashirahamwe ajejwe gufasha gutunganya inyigisho zo guhimiriza bibaye ngombwa. Igipolisi naco gihamagarirwa kugira umukwabu no gutuza ukunywa ivyo binyobwa bitemewe n'amategeko. Nakivale womenya ko iharurwamwo ubu impunzi zirenga 140,000 harimwo Abarundi barenga 33,000. Ngaha akaba ari naho nsoreje hano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza.